izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda. Mpogare neme Mukama wacu Yezu Kristo, urukundo rwa Mana Data n'ingabane ya Mutima Mweranda. Mwiriwe neza mwese. Turabahiye mwiriwe na mwebwe turiko dusangira iki gisabisho mugikurikira ku nsamizi umuvyeyi wacu Bikira Mariya. Twaraye twinjiye mu kiringo ciza cikarema, ikiringo kidufasha gusubira guhagarara tukarimbura neza ko tukiri ku nzira ishira ubwiza bw'izuka rya Yezu Kristo. Ikarema ntiriho ubwayo, iriho kugira ngo itwinjize mu ntsinzi ya Yezu Kristo, mw'ipasika yiwe. Yezu yaramaze kuba mw'ipasika yiwe, akifuza yuko ubuzima bwacu mu ntambuko tuza turacako buheza bukaza burinjira muri iyo ntsinzi yiwe. Aho se bidushikira tukareka igicumuro kikadutsinda, tukamaramaza intsinzi ya Kristo mu buzima bwacu, tubanze duce bugufi tumusaba ikigongo, dusaba ikigongo Imana. Warungitswe gukiza abigaye, Mukama tugirira ikigongwe. Wowe waje gukebura abacumuzi, Kristo tugirira ikigongwe. Wowe wicaye iburyo bwa Data ngo utubere mu ngoro, Mukama tugirira ikigongwe. Imana rugira vyose nitugirira ikigongwe, maze niyamara kuturekurira ibicumuro vyacu vyose duha ubuzima bw'amaho. Dusabe. Turagutakambiye Mukama ngo ibikorwa vyacu vyame bivyurwa n'inema yawe kandi biherekeze, idufashe kubirangura neza kugira ngo ibisabisho n'ibikorwa vyacu twame tubirangurana nawe kandi tubisozere tukiri kumwe nawe. Tubigusabishije Yezu Kristo umwana wa Kabano Mukama wacu, Imana musange ubuzima n'ingoma hamwe na Mutima Mweranda ubu no mu myaka yose. Ivyo dusoma mu gitabo c'amabwirizwa. Muri irya minsi Musa yabariye ishengero ry'Abanyisirayeli ati, niwitegereze, uyu munsi ndaguhitishijemwo ubuzima n'ubuhigwe canke urupfu n'amarushwa. Uyu munsi ndagutegetse gukunda Umukama Imana yawe, ugendere mu mayira yiwe, ukore amabwirizwa yiwe n'amategeko yiwe, niho uzoramba ukagwira, Umukama akaguhezagirira mu gihugu uri mu kwinjiramwo ngo kigabe. Yamara niwahindura umutima wawe, nutagamburuka, niwumviriza ibikosha gusenga izindi mana nawe ukazikorera, ndakubariye ko uyo munsi muzopfa. Nukuri ntimuzorambira mu gihugu mugira ngo mwinjiremwo kandi mugabe, muhejeje kujabuka uruzi rwa Yorodani. Ijuru n'isi nibimbere ivyabona, ndabahitishijemwo ubuzima n'urupfu, umuhezagiro n'umuvumo. Tora rero ubuzima kugira ngo urambe, wewe n'abuzukuruza bawe, niwakunda Umukama ukagamburukira ijwi ryiwe ntumuhemukire. Ngivyo isoko ry'ubuzima bwawe, nukwama mu gihugu Imana yarahiye ngo izogiha Iburahimu, Izahaki na Yakobo be n'abuzukuruza babo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Turitabiriza tuti, hahiriwe umuntu yizigiye Umukama. Hahiriwe umuntu ataja ku mohe y'abahemu, kandi adahagarara mu nzira y'ibimangare, ntiyicare mu gihari c'abacokoranyi, ariko agahimbagwa n'amabwirizwa y'Umukama, akama yazirikana uko bukeye uko bwije.
hahiriwe umuntu yizigiye umukama. Asa n'igiti catewe mu kinyotera, hageze cama ivyamwa bihimbaye. Amashami yaco ntiyigera ahundagara, ibyo akora byose vyama biroranye. Hahiriwe umuntu yizigiye umukama. Abahemu bose uko habanamba, eka bameze nk'umuguruka utumukanwa n'umuyaga, kuko inzira y'aberanda izwi n'umukama, nayo inzira y'abononyi yo ijana mu gaheza. Ijambo ryawe ni ry'ukuri mukama, itegeko ryawe naryo n'ubukiriro. Hahirwa abazigama ijambo ry'Imana mu mutima mwiza w'umwete, bagaheza bakagira ico bamara kuko bahozako. Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka mweranda. Mwazwa mukama. Muri rya minsi Yezu yabariye abigishwa biwe ati, umwana w'umuntu abwirizwa kubabara menshi, acibwe n'abashinganahe n'abakuru b'abasaserdoti n'abigisha, yicwe, hanyuma azozuke hashize iminsi 3. Yezu yongera abwira bose ati, ushaka kungendanira niyihebe wenyene, yikorere umusaraba wiwe wa misi yose ankwirikire. Nkako uzoshaka kurokora ubuzima bwiwe azobubura, nawe uzobuheba ku bwanje azoburokora. Mbega bimarira iki umuntu kuganza iyi si yose, aruhiye guta ubuzima bwiwe canke kubwonona? Nitwakirize yompi iri rivumerewe na Kristo. Iri jambo ry'Imana dusomye kuri uyu wa kane ukurikira umunsi wa 3 w'iminyota, yadufashije kumva hakiri kare intumbero turiko turajamwo muri iki gihe ceranda c'ikarema. Ikarema niyo kugira ngo tugarukane ubuzima bwacu ahari umuzi w'ubuzima by'ukuri, kandi ubuzima bushikana mu buzima budahera. Murumvise ingene Imana isubiye kwibutsa igihugu cayo inzira y'ubwo buzima, yuko atahandiri ni muri ya mabwirizwa 10 y'Imana, amajambo 10 y'Imana. Ni nk'ibwirizwa shingiro ry'igihugu c'Imana, ni ibwirizwa shingiro ry'ubucuti bwacu n'Imana. Imana hari ikintu ibwiye Israeli, harimo ibintu bibiri ibwiye Israeli. Bwa mbere nuko Imana irakunda Israeli kandi irubaha Israeli, irayihitishamo. Sinzi ko mwumvise ingene Imana ibahitishamwo iti, murafise ubwenge, murafise umutima,
murafise ugushaka, hitamwo. Timugabo ndabatumiriye guhita mu buzima kugira ngo kiriya gihugu cy'ubuzima bwanyu nabateguriye muze mushobore kukiragamamwo. Ikintu ca mbere nuko hajya mu mabwirizwa haranyegejemwo vy'ukuri urukundo Imana dufitiye. Nuko tuyita ngo n'amabwirizwa, mugabo ugiye kuraba niho Imana iserurira urukundo n'umugambi ifitiye umuntu, ishakira umuntu ubuzima budahera. Ariko kandi Imana ikerekana yuko niho bazokura umugisha, inguvu z'ukuragama muri kiriya gihugu bagenda bagana, kuko ngaha bari bakiri mu nzira. Mu bisanzwe Imana igomba kubumvisha yuko baravuye mu buja bwa Farawoni, ariko bashobora gushika muri kiriya gihugu bagasubira mu bundi buja bwo gutakaza umwidegemvyo wawe. Baza ngo bariko barahitamwo mu mwidegemvyo, mugabo bagahitamwo inabi, igaheza ikabicira ubuzima, igasanzaza igihugu cabo, igasanzaza igihugu cabo. Ariko kandi kuri twebwe uyu munsi harimwo inyigisho. Mbega twebwe iri jambo ry'Imana, Imana isubiye kutubwira aho tugeze ku nzira y'ubuzima bwacu, ico gihugu itubwira ni ikihe? Ubwa mbere ni ubu buzima nyene dusangiye n'Imana, kuko kuba tunywanye n'Imana birafise uko Imana ibishaka, uko yabiringanije iravye n'ingene yaremye umuntu. Ariko kandi naho tuzoshika rero tukumva yuko twuzuye gose n'Imana, hamwe imvugo y'ukwemera yita mw'ijuru, yita mw'ijuru. Kuri uru rugendo rero turiko natwe, Imana ikaduha ayo majambo 10 kugira ngo abe ayadufasha kuringaniza neza ubucuti bwacu n'Imana. Yesu arahanagira ati, abwira abigishwa we ati ngo nimwankunda muzozigama amabwirizwa yanje, muzozigama amabwirizwa yanje. Ajya amabwirizwa 10 rero, ubwa mbere ni kubw'ineza n'ubukiriro by'umuntu, si kubw'Imana ubwayo, kuko Imana iri mu buzima buninahaye kandi bwuzuye. Twebwe kubera yuko tutarashikira ubwo buzima, igaheza ikatwereka inzira yo kubushikamwo. Sinzi ko murabona, mwarabyumvise mu minsi iheze ingene ngo Yesu ahuye na wa musore akamubwira ati, ushaka gushikira ubuhigwe budahera rangura amabwirizwa, reka kwiyigura tumutwe, nturinde kuja kubazagiza gose ubaza na Google uti inzira y'ubuzima budahera ni iyihe. Benshi ari gihe baja kubazayo, uyu munsi basigaye baja kubazayo abantu bakoresha ibintu by'ububasha bubi bw'amashitani. Ndashaka nanje kuba nka Bill Gates, ndashaka kuba muri wa mugwi wa wundi muri kakaririmbo ngo ababosi tumenyane, nje nanje mu babosi. Barondera amafaranga bakabaza Google, bagaca bitabwa n'amashitani y'ubwoko bwinshi. Abantu bose bakoresha ibintu by'ububasha bubi bakabaconnecta. Babandi bose babahenda ngo mugiye gukorana n'umumarayika wanyu, gasanga uri gukorana n'amashitani. Nta yindi nzira y'ubuhigwe. Umukamu uyu munsi akatwibutsa ati, ijya niyishika, kuko hari abandi bafata izi twumvise Yesu tugabisha ko ngo mbe ngo vyomarira iki umuntu gutunga ivy'isi byose ariko arusha ubuzima bwiwe. Aha Yesu tumva yuko agomba kuvuga ubuzima bwiwe budahera, ubuzima kuko umuntu yaremewe ubuzima budahera. N'igihe Imana itari bwabuduhishuke, no mu mico n'imigenzo y'abasokuru barumva yuko umuntu umenga ntiyopfa ngo ahere, bagaterekera imizimu. Imizimu no kuvuga iki? Kuvuga yuko ni wa muntu yagiye, mugabo umenga ntiyagiye, umenga aracariho. Umuntu wese tukabona yuko atwaye muri we inyota n'akabuto kuguhoraho. Imana ikagira iti rero, ugashaka gushika muri ubwo buzima bwo guhoraho bwiza kumwe nanje, ngijya inzira, ngijya inzira.
umwe wese agaruke arabe ingene ayo mabwirizwa, ayo majambo 10 y'Imana ingene ayakira mu mutima wiwe, ingene ayagendera. Ariko nkuko twavyumvise, kuyagendera no kuyagendera atari ubwayo, no kuyagendera twumva yuko n'umuntu tugendana yitwa Yesu Kristo. Muri kujya musore Yesu agaca amubwira ati wicu usigaje ni kimwe, ugenda ugurisha ibyo utunze byose ubihaboro uze unkurikire. Kuyarangura twumva yuko tubigirira Yesu. Icyo gihe niho utaruha, tugire Kristo. Burya mu kugendera ry'amabwirizwa, kubera mu muntu harimo itegeko ry'ubuzima n'itegeko ry'urupfu biguma bimuniganiramo. Mbere ukamenga itegeko ry'urupfu arico gicumuro, umenga rishyira horoshe, ririndimurira horoshe, ariko umuntu akisanga yaruguyemo. Hanyuma mugabe itegeko ry'ubuzima ugasanga rimwe rimwe riducisha hagoye, ko kuvaho umuntu acumuriye ntibikimubangukira guca yumva hari inzira y'ubuzima kandi akayikurikira, akumva afise ingufu zo kuyikurikira, ntibica biza nk'uko umenga ni bibangutse, ni nk'ibintu ndemanwa. Yumva umenga ni intambara. Yumva umenga ni intambara. Haragera igihe umuntu agashobora kuruhishwa n'iyo ntambara, akaruha, akagira ati ngo uruboho rw'amabwirizwa dayera bapatiri ibyo bintu baza barigisha ngo niko babishobora. Ukagomba kugacamwo, kagomba kubesha, kagomba kwiba, kagomba gusambana, kagomba kugira ibiki, ugira uti byaremereye reka ndabe. Ugaca usanga uriko urita mu gaheza. Kenshi uzoza kubibona haciye igihe, kuko benshi harabagira bati ntabirenze mugabo ndabayeho kandi nije mbayeho neza, nije merewe neza. Shetani kaguhenda, ariko hariho ikintu capfuye muri wewe kandi bitebuke kizokwigaragaza. Mugabo kubera ubuntu bw'Imana, Imana iraza iraturengereza kikaturindira. Imana nticihanirako, ntikireka ngo ingaruka zice zigukwako gutyo, irabanza ikagutegura, ikakuzana. Nariko ndavuga yuko rero ntivyama vyoroshe kuyagendera, ko wamusanga umenga ni intambara. Ni intambara Yesu avuze mu bundi buryo ati ngo ugomba ko dusangira urugendo ruzoshikana mu buninahazwa. Niyemere yikorera umusaraba wiwe, niyemere iyo ntambara. Ni intambara y'iteka. Ni intambara y'iteka. Mbere igihe ucumva yuko muri wewe ineza n'inabi, umuco n'umwijima, ubuzima n'urupfu, ubutungane n'ububeshi biriko biranagana muri wewe, nuko haba hariho akantu kakiriho. Ahandi we hari uwundi atakivyumva uko, yumva umenga kurikira uko kandi akabona ko ari uko. Iyo ntambara ntimwigere muyikengera cyangwa ngo muyitinye. Dutegerezwa twese kuyicamo kugira ngo tugaragare by'ukuri ko turi abantu bafite umwidegemvyo, kandi by'ukuri ko duhisemo Imana. Iyo ntambara ni intambara tegerezwa kwakira tukagwana. Iki gihe cy'ikarema kikadufasha kugira ngo dusubire tugaruke, turonke mbere inkomezi nshasha zo kugwana intambara yo kuva mu bibi biba byaraduhenze bikatwizizira, kubivamwo ugasanga ni intambara. Dusubira tugaruke kumbure mu nyigisho ndoramana, tuzirikane ku kintu cyo guhinduka nubwo tukunze kuvyigisha gose kandi tukakara gose, si ikintu coroshe. Le changement, muze murabe guhindura n'ingene abantu baringaniza ibintu byabo byonyine birabananira. Cyabibaza rero guhindura wewe si ikintu cy'amacoroshe. Cyo gituma
eklezia iduha umwanya ukwiye w'iminsi 40 kugira ngo umuntu atangure, hanyuma agende arisuzuma, haze hagere ku ipasika yumva ati hariho ikintu Imana, hariho ikintu nzukanyemwo na Yezu Kristo, hariho ikintu Imana yangabiyemwo intsinzi ya Yezu Kristo. Ni giki? Ubwo uricara ngo bisuzume neza kugira ngo ikarema ntibiyongeye mu zindi nk'irenganye, ariko ibe iyikuzaniye ubuzima bushasha mu Mana, ubucuti bushasha n'Imana. Nako navuga yuko bishobora gushuka ugasanga umuntu ararushe. Papa arabitwigisha mu ijambo yaduhaye riduherekeza muri iki gihe cy'ikarema y'umwaka wa 2022, yakuye mu ibaruwa Paulo yandikiye Abagalati kigabane ca 6 ku murongo w'9. Kiti ntimurambigwe no kugira neza, kuko ngo hageze muzoronka impera tukayironka n'ivyo ku mpera z'ubuzima bwacu, ariko kandi turanayironka no mu ntambuko z'ubuzima bwacu. Hariho akanyamuneza, hariho ikintu kiryoshe mu gukurikira ukagendera amabwirizwa y'Imana. Igihe watsinze inyosha mbi zariko zirakwizingirako, ukumva ko uhimbawe ku mutima, ufise akanyamuneza. Ariko igihe warenze ibwirizwa ry'umukama, inzira y'umukama, ukumva ko bikwagiriza ku mutima, bikakurya, ariko igihe wariko urabirenga wumva umenga wariko uraryoherwa, wariko uramererwa neza. Haciye akanya mutima akakumvisha ati uraraba neza. Nico gituma kigihe kandi ari igihe ciza cyo kwegera imbabazi z'Imana, tukitura umukama, tukamutakambira kugira ngo aho dukunze gutsindwa adukomeze n'inema yiwe. Ni igihe ciza c'ubukiriro nk'uko twavyumvise, ntihagire umuntu agisamara ko ngo agipfisha ubusa. Umwe wese aheze yigira ingingo zo kugira ati ndabona ndafise akavision ko muri uku kwezi k'ubuzima n'ubucuti bwanje na Yezu, Pasika nzishobore kuyiririmba, ndaririmba mu kuri, atari iby'indirimbo za liturujia ziryoshe gusa, ariko kuko umutima wawe uririmba by'ukuri.